abantu benshi amahigwe ndizera neza gakome w'amahigwe menshi utarabona ino match ya handi oya je ibintu za basket byo ku pronostic asiguye yanje kabisa oya amahigwe menshi uravye na experience uravye n'umwanya bibazi maze je amahigwe menshi na ya New Star ko ari hava itsinda nuko nibaza ko roneza ku kurane kwa equipe ya Kerne byifashe neza nako kurane kwa equipe ya New Star be bararaba no vango be bararaba no vango ibijanye n'abandi biriko biraba mukanya turagarutse twijira kuri match ya Dinamo na equipe ya Remesha mukanya zigeze zitane mu mitwe mukanya gato cyane cyane gose nuko rero byifashe novango première quart-temps equipe ya Dinamo novango yatanguje ugeregeje kuraba equipe ya Dinamo yatanguje abakinyi irafitwa Munezero witwa uno mugabo yitwa ugeregeje kuraba novango irafise bamwe no basore bagiye batandukanye equipe ya Dinamo yambaye equipe novango jezawo zigiye zitandukanye zisanzwe zifise amwe mu mabara ari mu izibara risa n'inozeya risa n'umuhondo nuko byifashe uroneza ko uno mwitwa Kamanya uno musore munyaga mu Centre Afrique no musore by'ukuri no musore weza akomeye cyane witwa Kamayengwe yambaye nimero busa na musore ni mu basore narabye cyane muri equipe ya Dinamo rondeza bien joué 2 points equipe ya Dinamo musore yambaye nimero 13 witwa Kervin Dinamo nibaza ko bariko barabibona neza abasanzwe bari kuri screen abafana batanguye kuza equipe ya Tigers uboneza ko abinyereza ndabona witwa Hervé asanzwe arongoye ari chargé de compétition muri Febabu ndabona Aimable Dr Aimable naho nyene ni hari gira ngo bashore kuraba ngene baza kuvyifatamwe neza cyane nico no kwita tamo ku mpande zose equipe ya Tigers equipe ya Dinamo avuga bati akazi bakora neza cyane atakibazo nakyo kirimo bagenda baganira babagana bati none ubona tutakubikora gute bati tuza kubigeza kunuko abantu bose bariko badukurikirana bari onavyo kuri ko abafana batangwe kuza umwe bariko baraza kuri département des sports ana ko huzuye bitandukanye na bariko baraza biratandukanye abantu huzuye haberewe cyane oya bariko baraza en fait biratandukanye na match ya mbere urabona ko ari match ya mbere atabafana benshi bari bahari urabona ko batari bayitabiriye rero tubabwire yuko umwe yashoboye gutsinda ibitsindo byinshi jo ku munsi wejo muri Tigers amanota menshi ni yitwa Benini Jimbere aho yagize amanota 19 sivyo muri Tigers muri equipe ya Tigers ego urabona neza yuko na Tigers sinzi ejo bariko barakina warabona yuko nabo nyene bashaka hariyo ihangiro hari ico bashaka gushika ko siya ariyo amaje arashobora kurana gakome ikintu nabonye urashobora gukina ari ukavuga ati no muntu bino bintu nubwo ariko arabikora hari ahantu adashaka gushika nubwo ariko arabigira bino bintu haracariho kaka block ntariko la visa loin warabona ko na Tigers iri kwira visa loin bivanye n'ukungene iri kirakina bivanye n'abakinyi fise ariko ni na Dinamo yagize amwe mu recruitment amwe yazanye n'abakinyi beza urabona ko Dinamo gerageza gusubira kwiyempoza ishaka gusubirayo urabibona neza ko ishaka gusubirayo aho yajivuye mu mwaka muri saison iheze ishaka kongera gukora ivyo yakoze muri saison iheze
nuko cyane iyo ni ekipe novuga ngo ya Dinamo igenda henda buke buke ati ko twabigenza neza cyane ko twabikora tuzarondezamo neza ariko byase byenda muzibira uko biri kose no migwi ku rwego igeze ko urabona ko ari imigwi myiza sivyo ku mahukretema yagiye iraba muri Dinamo barazanye Maktar Gueye umuheriye w'umusiganegare yarakinye nawe nyene muri BAL yarongeye kandi aragaruka muri VBL yo muri 2024 urabona yuko yarikomeje kuzana mu Maktar Gueye uyu muheriye w'umusenegare ku ruhande rwa Dinamo kandi Dinamo yarazanye Kelvin Amayo afise nationalité zibiri umu Kevin Amayo afise numu Canadien kongera numu Nigerien aho yagiriye evolution muri Rivers Hoppers yo muri Nigeria muri yarakinye na BAL 2024 rero ubu aje gukina muri VBL yo muri 2024 urabona rero ndakwereke uraba nk'ubu nka Dinamo yazanye umuntu yakinye muri Rivers Hoppers yo muri Nigeria then urabona yuko idashaka ibintu byo ishaka gusubira hahandi ya Jiva hahandi muri BAL vyavuye ku ngorane bitayivuye ko ikavayo wana ko ari Dinamo ishaka gusubira ku rwego rwiza cyane gose nuko byifashe kugira ngo ibintu byose bikomeze bigira inzira nziza cyane kugira ngo tubandanye tubashikiriza bishasha bigenda biratandukanye rondera neza witwa Kamayengwe witwa Hervé ati iryo ni kosa Kamayengwe Hervé yabwiye ati première carte gerageje kurabona zako ibikorwa bikomeza bigira ibihe byiza cyane komeze mubana natwe carte ya mbere yarangiye dutanguye kwinjira deuxième carte ekipe ya Dinamo amanota 30 kuri 15 ya Tigers ekipe ya Dinamo rondeza neza diko biranka Captain Niziza Hervé henda buke buke bati biracashoboka deuxième carte ubona neza ko match zitanguye ziryoshe ku ruhande rwa ekipe ya Tigers niwe bagiye gutangurana umupira bagiye gusubiza umupira rondeza dugana imbere contre attaque ya Tigers bien joué ariko vyansabwe ati block nziza cyane ekipe ya Dinamo block nziza cyane yitwa ekipe ya Dinamo ubona neza ko koko bikomeza bigira inzira nziza cyane n'abasore ba ekipe ya Dinamo neza ko bariko bavyifatamwo neza ekipe ya Dinamo n'umusore yitwa yambaye nimero 13 uwitwa Kelvin agenda lance no vyanse Captain Niziza Hervé Vance yindi yes ayinjiza umupira neza cyane Niziza Hervé captain wa ekipe ya Dinamo Tigers tuvugana buke buke bati turabe ngene byoshoboka Tigers bagira ati biracashoboka ariko shot akabwa de block nziza cyane Tigers 2 points 17 points kibe ya Dinamo deuxième carte Dinamo 31 Tigers 17 rondezanwo vyanse garukana neza kipe ya Tigers baridogira buke buke Tigers rondezanwo dubwe ariko block nziza cyane ekipe ya Dinamo oneza ko ku mpande zose ugerageje kurabona ko abasore babangutse abasore bigango
ku mpande zose yaba ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo ndetse no ku ruhande rwa ekipe ya Tigers. Nimero 11 ya ekipe ya Dinamo witwa Nkanira, umwe mu basore bahora muri ekipe mu gihugu cy'u Rwanda, yaje agaruka novuga muri Dinamo avuye mu gihugu cy'u Rwanda, aje avuga ati ngarutse kugira ngo nshobore kuza kuraba ngene no duzi ibendera ry'igihugu. Nkanira dugana neza umupira, shot c'est 3 points. Unaweza ko Dinamo 34 Kerne 17 na Tigers 17 baraduga n'ubundi dugana ekipe ya Dinamo, récupération nziza witwa Philippe bien joué comme ça, c'est Vyanse tuzi turabe ekipe ya Dinamo ziza neza, bien joué, bloqué nziza cyane ekipe ya Tigers zizazira neza cyane hagati. Iyo ni match ikomeye ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo. Ndabona bamwe mu bapeti bakiri bato, sinzi ko ankunde, sinzi ko ndamwita ko akiri muto, ariko by'ukuri abyifatamwe neza cyane, byose bikomeza bigira inzira nziza cyane. Dinamo 34 kibe ya Tigers 30 nako 17 rondezamwa muzibira neza, byose bikomeza bigira inzira nziza cyane. Dinamo bati tuza kubiga, ndabona witwa Hervé ariko aravuga ati mu mupira nikorere akazi ubwo je mu arbitre international. Derance wananitsa ko ari Derance ku ruhande rwa ekipe, no sivyo, ahubwo ariya bagenda baraba muri commission technique. Bino bintu biraza kugenda gute? Umusore yambaye nimero 20 ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo witwa Tamatonge kibe ya Dinamo. Uno mugabo nova ko arimo kufatira runini ekipe ya Dinamo. Derance ariya kuri Tigers in zibiri jinjira neza cyane. Ekipe ya Tigers 19 bino bintu biraza kurangira gute? Rondezamwe neza shot ariko Dinamo subizamwo biranga, ariko Dinamo bati Dinamo rondezamwo nibirangira, ano mwitwa Nkanira rondezamwo ariko block nziza cyane ekipe ya Tigers rondezamwo ariko bien joué, icyo bita guhoma. Autora Dinamo nimero 20 witwa Tamatonge ariko Vyanse witwa Philippe ati je navuye muri NBA dukora akazi gakomeye cyane, ati none siniko ndabona igituma mutariko murabikora, ati sindiko ndabona igituma mutariko murabikora. Ariya Swiss inyuma twinde turabe ariko bavyanka neza cyane hagati full stop bamuzibira, bien joué, barondezamwe neza tumpira mwawushize hanze ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo. Ati umupira bawushize hanze, twinde turabe iyo biza kurangirira biraza guhera gute. Ndabona ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo bijijemwo umukinyi nimero 23 yitwa gute? Nimero 23 ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo yitwa Jaja. Tinde turabe ekipe ya Dinamo witwa Seba abwiye ati umviriza gira ibanga. Seba umwe mu bakunzi bakomeye cyane wa ekipe ya Dinamo, amaze kuyerekeza Tanzania, amaze kuyerekeza South Africa, amaze kuyerekeza ibihugu byose Dinamo imaze kujamwo. Witwa Sebastien amaze kuyerekeza cyane. Ndabona umenyereza umuhagarikize Mable na Hervé
bariko bababwira ati sukwicana ni mukine neza. Umupira utangujwe n'uwitwa Kamanyangwe umunya Central Afrique. Umupira neza barawutora. Dinamo witwa Philip umunya yavuye muri NBA ariko nako yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ko vyanse hariya vyanse batsi bino bintu biraza kurangira gute. Ekipe ya Dinamo, ekipe ya Tigers, 18 ya Tigers, 33 ya Dinamo. Byose biraza kurangira gute, mugumane natwe gusa muza kuvyumva byose. Ni Derance za ekipe ya Dinamo. Jaja in 34. Aya twinde turabe Tigers barondeza ariyo bavuga ati turondera amanota 3 shot byanse. Witwa Jaja agira récupération nziza cyane, bien joué kuwitwa Philip. Manota agera kuri 2 ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo. 36 Dinamo, 18 Tigers. Waneza ko Tigers waneza ko iri gikora akazi keza ariko byanse ekipe ya Tigers. Abafana batanguye kuza ari benshi kuri tele. Abafana batanguye kuza bataragishika mu bandanye mugenda kugira ngo bikomeze bigira inzira nziza cyane. Ino ni Buja TV. Ni Buja TV ahona neza ko ibintu byose tuba turiko turabitunganya neza cyane. Witwa Kamayengwe umunya Central Afrique. No musore namubona ngana uko basket namubonyemwo iteye ubwoba. Tanga ekipe ya Dinamo rondezamwe ariko shot vyanse. Pira ntuciye muri panier. Manutsa ntabonetse nkuko ekipe ya Dinamo yarikira yifuza. Sinde turabe Tigers zabwa ati turondera amanota 3 biracashoka. Deuxième quart vyanse ariko defense comme cyane ekipe ya Dinamo. Bien joué, 2 points Dinamo. 38 Dinamo, 18 ekipe ya Tigers. Bino bintu biraza kurangirira gute. Deuxième quart ariya twinde turabe Tigers ariko batakaza umupira. Dinamo bati turawubatse. Uno musore twa Kamanyengwe zira neza cyane bati shuta vyanse ariya kuva muri panier. Tubiza neza cyane ati kosa ariko ti bien joué. 2 points, 39 ekipe ya Dinamo. N'umusore akora akazi gakomeye cyane. Nimero 12 ku mugongo wa ekipe ya Dinamo. Ariyo baciye basaba Tamor. Nimero 12 witwa Mwanojo. Namazino cyamva neza by'ukuri ko to sawo ngaha iwacu. Sawo ngaha. Ni Tamor ku mpande zose. Ubona neza ko ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo ndetse no ku ruhande rwa ekipe ya Tigers bose bakomeza bavuga bati twego turarondera kuja imbere bishoboka. Ekipe ya Tigers bati twe turashaka kuja muri bare. Ekipe ya Dinamo nayo bati twebwe twifuza gusubirayo. Byose bigira inzira nziza cyane atakibazo nakiwe kirimo. Nadia sinzi kuri kabona ekipe ya Dinamo iri kivyifatango neza cyane na ekipe ya Tigers. Ni match ibereye ijisho. Match ibereye ijisho. Urabona yuko ivyo nagumye mvuga ati eswe bazoba basubira kugira ya performance bagira muri saison iheze, ariko urabona yuko bariko baragaruka bakidemarka. Urabona ko bariko barasumvya Tigers, ariko nanje nako ndavuga ati Tigers ejo radukiniye ibintu vyiza. Turashobora kubona ja kwempoza ana hariko difference y'amanota agira kuri 22. Dinamo ofise 40, Tigers ofise 18.
eko kenyine urabona yuko nari namye ndiko ndavuga ati meme les recrutements ça parle ama recrutement baba ariko baragira arivugira kuko ntushobora kuzana nk'umuntu umukuye mu kindi gihugu nk'umukinyi nk'ujya yakinye muri Rivers Hoppers uramukuyeyo umuzanye mu Burundi sivyo ndibaza yuko ntubufise vision yo ngaha ntubufise vision ngabo ushaka gusubira gukora vya bintu vyiza cane vya bindi hahandi wagera ushaka kuhasubira mbere unatera intambwe gusumvya ngaho urabona neza ko ari Dinamo uri kuravyifatamo neza ni na Dinamo ifise n'abakunzi benshi biyemera turamutse abakunzi bose ba Dinamo cyane gose nibaza ko bari kuri televiziyo ariko urabona ifoto ivuga ifoto yitwa Seba n'ubitwa ya foto iravuga cyane Tambwe na Seba bari kwani umwe n'umufana w'urunani muri wa Dinamo bakomeye cyane garukana tsinde tugaruke mu kibuga minota navango deuxième quart ku mpande zose ubona neza ko bari ko bavyifatamwe neza cyane haba ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo natsa ko abamya dusaba batimuze kutubwira batangura atanguye navango ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo hatanguye uno witwa Kamayengwe ariko turindi ignorance ya ekipe ya Tigers vyanse Aimable muhagariza ngo ati asigaye ransimwe baraneza ko bose bariko baranigara bati turinde turabe vyanse n'ubundi defense ikomeye cyane ekipe ya Dinamo defense ikomeye cyane ekipe ya Dinamo muri Dinamo rero hatanguye witwa uno witwa Kamatonge hatangura witwa Kamayengwe hatangura witwa Jaja hatangura witwa Mwanojo hatangura no witwa Kelvin muri Dinamo mu bakinyi batanu batanguye nta murundi arimo ibintu bikomeye cyane ari yatsindiye turabe Debarte bitanguye izabuke ariya umuhagarikizi witwa Hervé agenda ganira novango n'umuhagariki onye wa muzungu bariko barabaza ujya mu kocha equipe seruka wa equipe ya Dinamo uwo n'umuzungu aheruka kuva mu gihugu cy'u France yashyize mwinondwi azomenyereza equipe ya Dinamo nibaza ko banamuzi niwe yafashije Dinamo kuja muri bar kombwira nk'abantu bakurikirana basket buke kugira ngo igende neza cyane iriya ni lance za equipe ya Tigers nimero 5 kuri Tigers vyanse nimero 5 uwitwa Mbuku vyanse n'ubundi se babwiye ati ivyo nivyo ndabifuriza atsinde turabe asubiza inyuma barondera ku ruhande rwa equipe ya Tigers cyo bita igikoni kirakora muri basket bien joué ati kosa bamukoreye nimero 13 uno mugabo wa equipe ya Tigers ko biri kosa ashobora kuba akomeye uravye physique yiwe ariko mu kibuga mbona umenga ntaratangura kubitugaragariza yitwa Philippe nawe nyene Rondezamo bien joué 2 points Dinamo 40 Tigers 20 witwa Kamayengwe tanga bas ariko vyanse batumpira Dinamo Rondezamo neza cyane bien joué 2 points 42 Dinamo waneza ko biriko bigenda neza cyane ananeza ko zombe gana zose cyane bien joué Tigers wananeza ko abari kuri screen barabona ko urukino rwahuje Kerne na equipe ya New Star munsi 71 ya equipe ya New Star
zibiramo neza cyane vyanse match ikomeye cyane match ikomeye cyane ubona neza ko ibintu byose bikomeza bigira inzira nziza bino bintu biraza guhera gute tubinde turabe iyo biza guherera ku ruhande rwa ekipi ya Kern bino bintu biraza kugenda gute byose bikomeza bigira inzira nziza cyane dushimira abantu mwese muri ko mubana natwe kuri Buja TV Canal Plus channel ya 398 ndabona babishikiye kuri tele hariya ni derance za ekipe ya Dinamo witwa Hervé agati rondezamo bien joué ubundi bwo bari abantu kugira bahushe lance abari kibazo gikomeye cyane numero 12 ku ruhande rwa ekipe ya Dinamo witwa Mwanojo bien joué vyanse ubona neza ko ku ruhande rwa ekipe ya Urunani na Jimkana biza gukina mu kanya kari imbere isaha y'indwi urukino muza gutora hano nyene kuri Buja TV shene ya 398 ni tamo ku mpande zose zitandukanye novuga ngo ugerageje kuraba kipe ya Dinamo na ekipe ya Tigers Dinamo no biri imbere Tigers iri nyuma bino bintu biraza kugenda gute kumane natwe naje nibaza ko ino match ni match ona kiringo vivacité urabona ko ku mpande zose bagerageza gukora bitanga uko bikose ariko ukabona ko ari Dinamo ya domine urabona no nari namye ndiko ndabivuga ati ntushobora kuzana umuntu ufise imbono yo ngaha nyene urabona yuko ari abagabo bafise vision ndende urabona ko ku ruhande rwa Vitaro ntigeze atanguza abakinyi nta murundi arimwo ntihenze nta murundi arimwo yatanguje abaje bava hanze urabona yuko bashaka kugera ku rwego rwo hejuru aho na Dinamo yafise n'umukoca w'umuzungu bavuga ati umukoca w'umuzungu afise experience yenze cyane ariko ikintu tutokwibagira yuko nuko n'abana bo mu wacu Burundi bafise impano ntizeri bagira kubakinisha urabona ko ku mpande zose bari barashaka itsinzi mugabo urabona yuko Tigers kare Tigers yari ifise amanota 18 nako ndarabira urukino ariko urabona ko ubu bafise difference y'amanota 23 amanota 23 muri basket n'amanota make kandi si menshi ni make kandi si menshi cyane kuburyo umuntu atovuga ko bitoyagarura kuko ejo sinzi ko umuntu yaravye match ya Dinamo harabaye akaremontada yaragize remontada ariko rero uko rwego tuzi ko Dinamo vyogorana vyobabaza cyane tubonye Dinamo igiye ikananirwa n'umugwi wa Tigers narijya yagize amwe mu marokritema meza cyane nko kujana bamwe mu bakinyi bakomeye cyane mu mugwi wa Dinamo rero ko biri kose uyu umukoca amenyereza Dinamo niwe yanayimenyereje igihe baja muri balle mugenzi wanje yabivuze yitwa Julian Fabien Chenyo ni n'umufaransa yimenyereje mu mwaka muri saison iheze bari muri balle no yayishikanye muri balle mu mwaka uheze rero kubona Dinamo genda igatsindwa n'ahantu yari igeze no kuri no performance n'ababano bakinyi fise birateye ubwoba byo babibabaje cyane kuri ubwo rugezo rwayo nuko rero vyifashe 2 points encore za equipe ya Dinamo 2 points encore za equipe ya Dinamo unaneza ko equipe ya Dinamo
iriko ivyifatamwo neza cyane ku mpande zose bavuga bati akazi kayo karakoreka hariya bose bavuga bati byose bisa kugenda neza cyane hariya ndabona ko bagiye ku mpande zose zitandukanye bagiye kugira ngo bashore kuvyifatamwo neza mita canke ico no kwita akaruhuko ubona ko ekipe ya Dinamo manota 47 kuri 27 y'ekipe ya Tigers ubona neza ko ibintu byose biriko bigenda neza cyane ni Buja TV chaîne y'amajana 398 ubona neza ko bagiye muri mita giye kugira ngo barabe ngene vyifashe ata kibazo na kimwe kirimwo byose bimeze neza cyane ibintu byose bikomeza bigira ibihe byiza cyane byose bikomeza bigenda neza cyane hariya ubona neza ko ibintu byose bigenda neza cyane ubugumane natwe mbega runo rukino gice cya mbere nuvuga ngo première nuvuga ngo mita muvyakiriye gute ekipe ya Dinamo ndetse na ekipe ya Tigers biraza kugenda gute byose bize kugenda gute atakibazo na kiwe kirimwo Nadia oneza ko ari urukino ruryoshye cyane urukino ruteye igomwe cyane ikindi kintu twokwibutsa abanyabujumbura n'aba mu bicungarano y'Ibujumbura nuko bogenda Rovante turafise igiteramo kiteye ubwoba igiteramo cagakura igiteramo kizohuza abaririmbyi barenga 30 barenga 40 bon ni igiteramo abantu twese twama tuvuga ati it will be finally izoba ari finale kuri kubanyabujumbura kuko n'ahantu tuzoba duhuriye turi abantu benshi then ndahimiriza abantu bose ama performance mutari bwigere mubona babaririmbyi muhora mubona kuri Samiriye kuri mbonesha kure yanyu Buja TV babaririmbyi mwama mubona nyuma ya écran uwo munsi bazoba bariko bara performing live bazoba uwo munsi bariko barakina bariko baryohereza umunsi bamwe mu babona babamenyesha amakuru mukunda uwo munsi wa 21 zuku kwindwi bazoba bari live hajya kuri SOS then rero cyo babwira tuzova kuri departement direct tuja kuri SOS kuko inkino zozo za basketball tushobora kuziheba ikindi kintu no tumirira abafatanya abantu bose bashaka kugira ivyo bamamaza abantu bose bashaka kugira ivyo bamamaza muri zino nkino za VBL baze tubamamarize nakare n'ikintu ciza parce que il y aura de la visibilité hari abantu benshi urabona ko hari abantu benshi babona amasanamu yacu abantu then nubwo tubibona nabwo batabara abantu bibujumbura usanga hariho n'abandi bantu bo mu bindi bihugu bakabona comment notre pays évolue urabona ni ikintu ciza cyane turatumirira abafise amafaranga abanyamitahe bose kwaza kwamamaza kuko bazoba bafise na visibility niniya cyane baze kwamamaza muri nkino zino VBL ziko ziraberanga kuri departement ekanyene hariko haraba n'ibintu vyiza cyane turanabatumirira cyane gose nuko vyifashe rero novuga ngo mita irarangiye twamaze gusubirayo hariya kuri département des sports muri quartier asiatique neza na neza uraneza ko abafana batanguye kugwira mu kanya urunani ruraza kuba urunani sinzi ko ari ukuri abantu urabona ko bariko baragwira jo kuri match y'urunani warabona yuko abafana barabaye benshi cyane bari benshi barakoma induru bararirimbye reka runo rukino nago rwa Dinamo turutegeyo amaso yose urabona ko ari urukino ruryoshe ku mpande zose Dinamo iko ivyifatamo neza iko iragerageza gushiramo ingufu abamaze kugera ku bitsindo 40 amanota 47 kuri 26 ku Tigers aho ubona yuko na Dinamo yagerageje izana mu kibuga indani twavuze ati yuko nta murundi numwe yakinishije katubarabire muri no mita ya kabiri ugende neza so kuvuga ngo nta murundi numwe yakinishije oya mu hagati mu kibuga abariyo oya bariyo ahubwo muri swad starting abatanguye nayo ndabwira ko na mwanya oya ubwira ko na mwanya kapitene Nizizarube ni yari witwa nkanira ni yari
kugira ngo bigende neza cyane nako mvuga nyene hagati nyene kugira kiragoye kugira ngo bigende neza cyane turinde turabe bamwita Onya uno musore wa ekipe yava mu gihugu ca Centrafrique hari ibangi yidugira neza cyane no musore avuga ati birashoboka bien joué ariko baramwankira neza cyane baramwankira avuga ati cira birarura ivyo uri kurakora ubona neza ko ku mpande zose zigiye zitandukanye binjiramo neza kipe uwitwa Kevin dondezamwe ariko vyanse hariya vyanse tamoro ku mpande zose aba ku ruhande rwa ekipe ya Tigers ndetse na ekipe ya Dynamo. Troisième carton, bino bintu biraza kugenda gute? Araneza ko ku mpande zose bariko baraganira agenda batwereka kuri stade iyo biriko birarengana bija 33 ya Tigers kuri 48 ya ekipe ya Dynamo. Ndavuga amanota bantu ku mpande zose bicaye bavuga bati bino bintu biraza guhera gute, bino bintu biraza guhera gute, bino bintu biraza guhera gute. Garukana neza cyane ku mpande zose bagenda batwereka cyo kwita panier canke ano. Kibe ya Dynamo ivuga iti turaza gukoresha ingufu zose dufise ariko ze kuronka amanota agera kuri navuga ngo intsinzi y'uno munsi, amanota menshi ashoboka turaza kuyaronka. Dynamo rondeza ku ruhande, kipe ya Tigers rondeza 3 points ariko Dynamo defense ariko vyanse bagira de bro ico no kwita defense ziza rondeza bien joué, 2 points vers en faveur de Dynamo, 2 points marqués. Aïcha Noundi, Tigers, bien joué, 2 points. Kibia Tigers. Witwa Mhagarikizi, arbitre international, witwa Aimable, docteur Aimable. Gendaneza, bien joué, 3 points Kibia avec Dynamo. 3 points de Dynamo. Genda bakora ikosa ariko witwa uno musore w'unyabangi Centrafrique avuga ati bino bintu nibiki, ati bino bintu nibiki kugira ngo nshoye gutunganya neza cyane. Ndabona witwa umufana yitwa My Peace ari agenda twenga ryoherwa bwacara avuga ati twarabikoze neza cyane. Rondeza n'ubundi ekipe ya Dynamo no mugabo Dynamo ariko vyanse Tigers bakwita kuri ano. Tigers zibarondezamwo n'ubundi bien ariko blocage nziza cyane cyo bita kumuhoma. Bantu ariko baradukurikirana tubashimire cyane byo kuri muri abantu bacu cyane. Tubana atakibazo na kimwe kirimo. Ino bayita Buja TV. Ino ni Samiri zidasinzira. Ni Buja TV amayiteguye kubaha ibintu vyiza, tunabibutsa ko 21 ari muri Dunda na Buja FM. Tariki 21 ariko twatundiriye yarance in bien joué 36. Ariya tundira yarance kabiri byanse ariya. Vyanse ni tariki 21 z'ukwezi kwa kwindwi
tufise igiteramo dudara Buja FM rero mwese turabatumiriye tuva kuri departement tugenda kuri SOS kuraba baririmbyi bacu dukunda cyane nya Centrafrique witwa Onyengwa rondezamwo neza cyane byansa muzibira neza cyane bamuzi bambwe ati kirazira ikaziririzwa subiza ku ruhande inyuma block ikomeye cyane ko ati nikosa witwa Kamanyengwe umunya Centrafrique Kamanyengwe arabizana ko abahenda biyegereza Kamanyengwe ibirosi byinshi ni nk'ivyo wanje Kamanyengwe rondeza kwa mgenzi we vyanse yari yagarukana nyuma kibe ya Dinamo ariko defense kibe ya Tigers bien joué 2 points marqués 2 points de Tigers 2 points de Tigers 40 Tigers Dinamo 53 ok 40 Tigers Dinamo 53. On est toujours dans la troisième quart-temps. Arinjiramo neza n'ubundi vyasariya viva novango VBL ibona neza ko abatashitse kuri departement bahombye ariko Buja TV yaje kugira ngo ibashobe kubafasha ivyo bakora bigende neza cyane VBR urabona witwa Kamanyengwe umunya Centrafrique Kamanyengwe rondeza kwa mgezi we bien joué 2 points equipe ya Dinamo bana basore ba equipe ya Dinamo asanzwe kusaba kumenyerana cyane Dinamo urabona ko ari equipe ya Dinamo ingetunde turabiriye okazi equipe ya Tigers zirazi ko vyagati vyanse full stop Kamanyengwe umunya South Africa Centrafrique ariko batikosa différence de 17 points Dinamo equipe ya Dinamo ko vyose vyoshoka cyane Dinamo 57 points kibe ya Tigers mirongo ine na abiri n'umusore kibe ya Dinamo witwa Kelvin umwe yajava muri Rivers Hopper n'umugabo avuga ati mbandari kugira ngo nshobore gukora akazi gakomeye cyane batanze tamor ku ruhande rwa ekipe zose ku ruhande rwa ekipe y'aba Dinamo y'aba ekipe ya Tigers ubona neza ko zose zigerageza kuraba uko zishobora kose kugira ngo zishobore gukora akazi zigerageza ariko ziko zirasumbwa na Dinamo aho Dinamo different écart de 15 points bintu bikomeye cyane ni bon urabona nubwo ari difference de 15 points Dinamo nta namwe iri kwirakora kugira kure ihe amahirwe n'amatonya Tigers cyo twabwira kuri Dinamo nuko yatanguye kuva mu 1968 umva nimwe mu ma equipe maze imyaka myinshi mu Burundi maze imyaka igera kuri 56 iramaze gutwara amatitwe kugeza kuri 4 hari mu 2017 2018 2020 na 2023 aho yaciye igenda muri BAL aho yakinyi yashoboye gukina urukino rumwe hanyuma iheza irasohoka muri sezo yabo ya 2017 kugeza 2018 Dinamo yarashoboye gutahukana ihiganwa rya Sebab na Heroes Cup na President Cup iyo titre yaheruka kuyitahukana hari mu 1998 hamva hari haheze imyaka 20 ana rero yuko ari imwe mu ma equipe ifise amateka menshi cyane ifise namwe mu historique meza ngaha mu Burundi na kare ari narijya ifise n'abakunzi benshi cyane hagati y'Urunani na Dinamo ziri zimwe mu ma equipe abari akunzwe cyane gose nuko byifashe kugira ko no mwanya novuga ngo nous sommes à la troisième quart-temps équipe ya Dinamo 57-42 équipe ya Tigers ubona neza ko ibintu bikomeye cyane
ibintu bikomeye cyane ubona neza ko bariko bagenda babereka ikintu vyifashe kuri Departement des Sports. Basore bakomeye cyane bigatanya bikomeye cyane vya equipe ya Tigers ndetse na equipe ya Dynamo. Babereka ko urukino rwa mbere rwarangiye Kerne yatsinze equipe ya New Star amanota 78 kuri 61. Kugera ko no mwanya equipe y'Urunani na equipe ya nakuvuga kugera ko no mwanya Dynamo na equipe ya Tigers amanota 57 kuri 42 equipe ya Tigers. Ariko kandi mu kanya gato imbere isaha y'indwi Urunani na equipe ya Jimkana kuri hano kuri Buja TV. Ariko kandi n'ikindi kintu kiza kuba novango urukino ruza kurangiza uno munsi rukino ruza guhuza Remesha ndetse na Rezipo. Muzungu yaje ava mu gihugu cy'u Faransa yaje gukora akazi gakomeye cyane hano avuga ati byose ndaza kubitunganya atakibazo na kimwe kirimo. Utwite Buja TV televiziyo ya mbere yaje mu Burundi kugira ngo ibahindurire amateka. Mwebwe mwese uriko muradukurikirana byose uri karinjiza uri Tigers n'ikiki bakaba bazaye abandi chance y'aba Christian Chance indani bakaba bazaye kiki kubuhi bana ko n'umuzamu kundiye cyane rwose indani bana ko n'umuzamu kundiye cyane rwose iyo cyane rwose kiki kubuhi kuno wa Tiger ya cyane rwose witwa iyi kuno buguyi Tiger iyindi abafana rero bakabonanya bashika ku bwinshi abafana rero bakabonanya bashika muri kino kibanza ku bwinshi n'umukinnyi rero atangaza spectacle witwa Philippe Mukwadinamo akaba ari umukinnyi mushasha umukinnyi rero ariko atangaza spectacle urabona witwa Philippe Mukwadinamo hano kuri kibuga mushasha soko urabona akiri kuri kino kibuga hano kuri kino match ya mbere n'amakinnyi hano bariko bakina akiri kuri kino kibuga hari umuryango y'abandi hano bariko bakina ikipe ya Shosport umusaruro wa gatatu Petre hari umuryango ejo bakinyindi match ya mbere y'Ubujumbura n'Amahoro umusaruro wa match ya gatatu Petre gira kuri we ajino bino ndwi andi Bujumbura n'Amahoro Canada Kenya Canada Kenya aracakana natandukanye ubona ko irakiri muri za kaminuza n'iziyano Philippe ashobora kuba yona kwigenza neza kuri umugwi wa Tigers zimwe muri beshi baboneka urukino wa Dinamo Tigers n'abana bari kwarongo banabona ikipe ya Tigers Breze Dinamo
mbona batahabwa umwanya ukwiye yari mu gitutu c'abandi bakinyi benshi beza muri bo yani Tigers yakizuba yachamuze yabonye cyane rwose ari kwa Brothers mu yani Tigers yakizuba yachakuriye cici yose cyane ari kwa Brothers mu gihugu mu ntara cyanguzo dukuri cici ibyo no kipi mu mwanya ukwiye tagage umwe mu bakinyi azabradda neza kandi tunabivuze ko aja mu ntara ubu yakina umugwa wa target hariya ari mwiza azabradda yakuma ko se yakora ko kabeshe mu runani cyatatu mu mwanya ukwiye yakuma ko se press yari ko kabeshe mu runani cyatatu mu mwanya ukwiye yari kumwe n'abandi babayiriye benshi barakora cyane gose namari kibuga rero uriye mu mirongo cyane nimero 2 tere mwita cyane gose cyane gose rero akaba ari umupira wese mu gihugu wa Dinamo Basketball Club Tigers akaba ari umupira wese mu gihugu wa Dinamo Basketball Club Tigers aduze kare l'équipe ya Dinamo Basket yagatatu l'équipe ya Dinamo Basket yagatatu velo yasigura yuko nganira velo umunizanyo Dinamo Basketball Club Oh my God!
bakora imbere kandi bigaragara match nziza bakoresha kibaho yaba ba Davis yaba Biro bagerageza kuba ni kata ya nyuma n'amashokora yabo cyangwa tayigaza ku minota 10 ya nyuma kumwe ya nyuma bavuga gusoza n'amashokora intsinzi yabo cyangwa tayigaza ku minota 10 ya nyuma kumwe ngo tugera ku musozo imbere cyane umva ngo ikipe ya Dinamo yabo yakabaye gutsinda ku mwejo bari kwara imbere cyane dushobora kubona twese bakabiragiye byo kakane kata ariho gasosera kabirangiye hano kuri department ariho gasosera uno munsi hano kuri department turi mu gisagara cya Bujumbura higanwa akaba ari BBL Elite witwa Kelvin Amayo yani bisi cyane barashaka mu Burundi unakuja kuta smart itwa Kelvin Amayo sasa ni barashaka mu Burundi Canada unakuja kuta smart itwa Kelvin Amayo zugana gihugu hasi n'Uburundi Canada ikipe ya River Hopes na barokrise nibaza ko ari mu bakinyi beza cyane Chukuta arakiye ariko byase Chukuta kipe ya Dinamo ariko byase ko turabona space igitego hano hantu kipe ya Dinamo yaba unokiye ntamtombe yaba neza cyane kamaye ushaka n'abakinyi b'abarundi yaba Etienne Ntombe yaba Gerogeza baramaye ushaka n'abakinyi b'abarundi yaravuga batasamanya cyane cyoko bano bakinyi zino hotel kwa Dinamo kuni kibazo cyane cyoko bano zino hotel kwa Dinamo basi tulizo cyane wa Tigers bamaze kwa Dinamo basi muri usange n'abandi n'abahotel bamashaka mu wa Tigers bamaze kumenya terega no baramenyera ko ni match yabo yazagoye bamenyera ko n'abaterere kandi uce byumvikana ko nta muntu agishikayo n'ivyo n'abapro iteretse bazigoza bamenyera ko n'abo Dinamo kuri Kelvin ko baragerageza kuba bona kwigenda neza ni Kelvin kuri Dinamo kuri Jean Paul mukamekune ni Kelvin kuri la Khazuza ntabwo ni yakamenya muri afisa ni Jean Paul mukamekune ano ngira dilla la kuri lance ikipe ya muri afisa lakini jibu cha Cameroon muri Cameroon hivi mtoto kwa yabo muri bakizato mwiza muri Cameroon muri Nigeria sikuri kwa sasa ndio sasa skolo ya hivi ni watu ni bikira tata muri Cameroon muri Nigeria sikuri basa kwa skolo yacu hari ni nivo ikira tata Blaise kwanda kuza misio twamye tuvuga champion league hari kwa mbere none Blaise yaje muri Garo Tubale Iria noneho Elite yaje kuja muri Road Iria Iria
hanyuma iriya niyo Lutsezi yego iriya yo muri Tanzania zijya zibiri ukabona bagerageza kuca hanyuma mugabo kuva mu mwaka South Africa kubona zijya zibiri ukabona bagerageza kuca babaga abakinnyi beza ba champion mugabo iriya yo twatanguye kubona nani iyo bitanguye tukabona hararadiyo haraho tubaca abakinnyi y'umwaka iriya ababeri ubona nyene ko hatanguye kuza barokrita icukuru gushika kure kugira imigambi kuvuga ngo abo baperi ubona nyene ko hatanguye kuza iyo bane nyene mukabishika kure dinamo kuvuga ngo twebwe turiko tuvyaraje fisa abo bane nyene mukabira irashika niba ibishitse mu mwaka uheze reka mukago yabishitse vyaraje fisa abo yarageze muri bane yo fisa niba ibishitse iyo ngagahiwa reka yo nabihereye nibijyanye yarageze muri bane noneho bakiri muri RLC twarabonye iyo ngahiwa nayo mpamvu nabihereye barabaze muri bane baragerageza gushira noneho bakiri muri RLC twarabonye ko yambere rotubane mugabo yababiri rotubane baragerageza kugira ahubwo iyambere etape ya mbere rotubane iya kabiri niyo wabonye rero iyo batangura kurukita kuko barabonye yuko ibera South Africa yabakoye rero yarari n'abamiyeri bimwe twita ngo le meilleur bagiye baraba abaki abagize amanota ari nk'abamiyeri hajya rero baca barabona babundi turakwikongereza ingufu baragenda bararokita baragenda bararokita bavuye muri bal hoho baca bararokitanya byanya bagiye muri bal hoho baca barokitanya byanya bakina muri bal uyu rero bakina muri bal no musubona bigeze bimwe twara twibuka kurabona bigeze muri bal bimwe twara twibuka kurabona uno munsi tukabona bikorwa muri elite uno munsi tukabona bikorwa muri
n'abakinyi aba kuri ikipe ya Dinamo n'abakinyi match bakinye match abikara ikipe ya Show Sport arabo tubone muri weekend batarimo muri match bakinye mu ndwi nyene nivyo harimo bamwe batari bakinye mugabo uri kwaraba presque nka bose barakinye ijya match ariko hati bibukanye ko hari n'izindi recruitment tuzi za Dinamo nyine bashaka kuba baza batabonetse bashaka kuri babiri wanashaka atabonetse umwe yakiniye muri bare na Dinamo w'umunya Senegal yitwa Gay hamwe nuno Steve asangwa ari umurundi mugabo ataba ngaha mu Burundi ariko kundi twabonye nivyo witwa Steve kuko Steve ntiyabonetse kuri banga mugabo biravuga ko abo bakinyi bamwe bashaka kuzoboneka muri no nako muri no higanwa ya VBL Elite 8 nuko rero akaba ari witwa Kevin dusa n'abasozera agace kakane rero kanyuma kano rukino abafana ba Dinamo nabona ko abafana ba Dinamo ku ruhande abafana b'urunane bamaze gushika Dinamo yubatse bikomeye Bajigo Bajigo twanamwiriye equipe y'urunani ariko akaba ageze muri Dinamo muri Dinamo nakapira bamuhaye kanzi ko Bajigo awi Dinamo Basketball Club manota atatu recrutement y'uno munya Centrafrique mwana muto Etienne Tamton Limar uno mungu Christian nawe tuvyibukanye ko amazi imisi atari mike kana kina equipe ya Tigers mazwe kirekire witwa kinira kuko Tigers ni no equipe afite akamike cyane attention oui nguvu Vinho Amero kabisa nguvu zikomeye cyane gose fizubwene ku Canada na kino gihugu ca Nigeria mu bakinyi bameze neza cyane uraboneka n'uburyo yideplasa shute ziwe mwana ko mu by'ukuri mu bakinyi bari experimenté kuno mu kibuga Tigers 2 points oui match dukunyaruka cyane gose usaba umupira usanga muri hano iwawe nivyo iveka yavuga mwanya yavuga ati ni indoto kubona umupira basket kura kinuko ushobora kuba uraho hanze utabizi biko biraba umenye ko ariko baraba inkino za VBL Elite 8 kandi babakinyi bo kuri ho niveau babakinyi uvuga ko bakina inkino zikomakomeye attention oui byukuri muri mwanya tubona domination totale kumugwi wa Dinamo ariko yebose mu gwa Tigers kirashobora kuba bagerageza uburyo bwose nkuko bivuga gukorana ko iminota difference tugeze ku 79 ku 50 numva ko amanota yoyo equipe ya Dinamo ibana yayinjiza ifashijwe nano bakinyi amayo nano bakinyi ndavuga Kamayenge biri no mukinyi Etienne Tamton tutibagiye aba bakinyi ba Jaja Davis mu gihe hari ku ruhande tubona bo aba Jean Paul Njiki barukatewe nabitwa ba Donis akari dola sekumugwi wa Tigers Philippe ariko Kelvin ni Philippe voilà ni Philippe encore indiwe byase dukuri Tigers na unyema lancer franc no sino byase kandi amarase bugiye yakwankiye tuvyibukanye yuko ushobora gutsindwa uko navyo ni biri muri bimwe amadetaye atuma ushobora kuronka intsinzi mu kintu cyiswe basketball no muhungu wa kipe ya Tigers inovuga ariko aragerageza kwigenza neza nawe nyene atsinda amanota aja kuri abiri azikwa Okelo nako biko biragenda neza ariko biri nawe agerageza kwinjira muri rakete mugabo vyanka indani ayandi manota mashasha ya Tigers difference ni nini amanota 18 ariko nyene Tigers iragerageza nyene kuzira vyoro mugara ariko Blaze ni nako umwanya wowo utera ugenda kandi riko agenda kuko
quatrième carte akaba ari itamo isabwa ku mugwi wa Tigers umunyereza Josue akaba ari Josue Sabe Tamal ku mugwi wa Tigers peut-être yarabe ku mwanya wa nyuma ko ishobora gukogwa ariko biragoye ibyo wo byizera iyo ari nka Tigers yari imbere yande ya Dinamo ubwo mubona nyene Dinamo nka grande equipe kwishobora kugira ikikora mugabo iyo ari Dinamo yakubaye imbere Blaze naho wo bururu nani yakubaye imbere igumishiramwe amanota arenga 10 twarabonye ko biba bigoye iyo maîtrise Dinamo yamaze kuyigira muri match biba bigoye ko woza ngo ibyukiranye sinzi coba n'urukino byose birabaho ariko ibimenyetso biragaragaza nyene ko ari match Dinamo yaboroheye yayimetrije warashimiye match nakunze kubivuga iratandukanye ni yejo kuko yejo Dinamo yarabagoye pe mukabirangira bashize France y'amanota menshi amanota 18 ibintu nk'ivyo urumva nabo ko bagerageje kuvuga ngo naho byagoranye birangira nyene ico dukora abakenyi rero baragarutse harimo captain harimo capitaine Nziza Alvin ubona ko Dinamo nabonye bagerageza kuza baragira ka rotation nyene bavangamwe abakinyi kanaka kosa kuri rikorewe Bili Kamayengwe de lance Kamayengwe umugabo mugufi mugabo kabisa ni la voilà akaba ari lateral comme kuyi nimero yiwe yambara ubusa so mu nimero zifise zigwa muri basket zifise cyo zigwa turazi ko kubisemwe amanota sinzi ko ari 3 nabiri ni 2 na manota 3 kubera aciye aba 81 wala na 3 aciye aba amanota Kamayengwe amanota 83 kuri 61 ekare yoyo igenda ijamwo wavuga ko ari Dinamo baza kwishimira urukino bakinye kuri uno munsi imwe mu performance imbere y'uko Blaze mu ndwiza mu nkino zibiri bafise ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu harimo urunani ku munsi wa Mungu certo ni na match 14 umunsi wa gatandatu rero bamwe umunsi wa Mungu itariki 14 uzobugizwe n'amafinale menshi comment vugije intentionnel comme kuyi wa Tigers abantu barahari ndabona uwitwa Gasore Dieudonné umufana akomeye w'urunani nawe maze gushika akaba hari bamwe mu VIP baje kurorera ino match Tigers ariko ntibacika intege ntugire ngo nuko ngo bimeze uko buga urabona ko ishaka ryo Blaze bagumana ya basket ni chiffre amanota abiri yandi ya Tigers atsinzwe nono musore yitwa Christian awe karta ya mbere ni ya kabiri ego yagowe cyane gose no kwirinjiza lancer franc ariko aramenyere cyane gose ariko kapitene agarukiye hafi cyane cenga nziza cyane pira Adonis ariko Chani Deriki biragoye cyane ubundi tumenyereye abantu bahoma ko abara abantu barebare Blaze la Adonis abantu barebare Adonis kumukura Dinamo ariko Adonis binakoze niwo mukinyi mugufi ari muri kino kibuga
ariko ahagurukije umuzungu wabonye umuzungu ariko Adonis. yiyuha nakuya bize kubera Adonisi nivyoroshe Akari Adonis kugwa arahagurukije abantu rero kare kuri Dinamo bagiye gutangaza umupira umusore yarahawe umupira mwiza kandi yitwa agiye kuwushiramwo Manishimwe neza Idris Idris tanguye kureserva abakinyi Idris agiyemo Alve umwe mu bakinyi Kagame bakiri bato Adonis. cyane babarizwa mu mugwi wa Dinamo bato cyane cyane gose eh tanguye kubareserva voilà Delice Depfo ku mugwi wa Dinamo hariya rero turabona iyindi remplacement urukino tayari match ikaba irangiye rurarangiye ku manota 86 86 ku mugwi wa Dinamo intsinzi yabo igira kabiri akaba ari Sebastien rero akaba ari match rero aza kurangira Dinamo match yabo yaje gutsinda turindire match igira kabiri tukaba rero tugiye kumviriza ibeje kuba ku mpande zose ndetse igira kabiri match igira kabiri liste zamaze gusohoka rero akaba ari intsinzi kugwi kumugwi wa Dinamo Basketball publike yabo ijana vuga guhana amajambo ku mpande zose haba kumugwi wa Tigers ndetse no ku mugwi wa Dinamo rero match ikaba irangiye gatonya